ni Petero wa kabiri igice ca mbere n'est encore venu de la volonté humaine, mais poussé par l'Esprit Saint des hommes Petero wa kabiri igice ca mbere de la part de Dieu. Au verset 19, il est écrit, c'est umurongo wa 19 d'autant plus ferme pour ngo la parole prophétique. ariko turafise ijambo ryavugishijwe. Oui, bien mes frères et sœurs, Ego bene data na bashiki banje ngo dufise ijambo ryavugishijwe, nous la recevrons. Plus nous l'avons déjà reçu. ntituzorironka ahubwo twaramaze kurironka. Fidèle Seigneur, nous te remercions et voulons te louer. Mwami wizigirwa, turashaka gusenga tuguha icubahiro cose kuba wadushize kwino nzira. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, iyi inzira yaga iyo twatanguye, aide-nous udufashe à nous débarrasser de kugira ngo twikure ko byose ibintu byose rien à tes yeux. ataco bivuze imbere y'amaso yawe, kugira ngo dushobore umunsi umwe kuzoba duhagaze imbere yawe twambaye impuzu zera. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, nous ne pouvons que te louer turaguhimbaza gusa, twagushimira de ce que tu es encore le même. yuko ukiri wa wundi, uracari wa wundi, yuko uracatuvugisha muri kino gitondo. Uwe Mwami wizigirwa, Louange, guhimbazwa, ubwiza no gushimwa bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. je voudrais, moi aussi, Nanje nashaka kuramutsa cyane cyane tout le monde est souhaité bose kandi nipfuriza ikaze d'un bout à l'autre. guhera ku gace k'impera kamwe gushika ku kandi k'isi. Je souhaite en particulier Ndipfuriza na cyane cyane bene data bose qui servent, b'abakozi qu'ils puissent transmettre la parole bashobore gutanga ijambo ry'Imana qu'elle est écrite nk'uko nyene ryanditse, sans aucune interprétation. atabisobanuro na bimwe bigiyemo. Également nous pencher brièvement Ubu rero turagiye ce que le kuraba ku byo muri data kera yasomye. Nous vivons en effet une époque Tubaye mu gihe particulière. kidasanzwe, Le retour du Seigneur ukuza k'umwami est proche kuri hafi, et la fin. kandi iherezo ry'ibihe naryo. Nous avons effectivement reçu la répartition Twaronse ukuntu ibintu bitondetse neza mu mugambi w'agakiza. il y a eu 4 Hariho imyaka ibihumbi 4 Adam à Christ. yo kuva kuri Adamu gushika kuri Kristo. Ubu rero Il y a bien hariho iyindi myaka ibihumbi 2 qui sont passés. imaze kurengana. Nous lisons Hanyuma turasoma dans l'Apocalypse mu byahishwe Yohana au chapitre. mu gice ca 20. Là, il est question du Hariya havugwa kuganza kw'imyaka 1000 k'umwami wacu sur terre. ari hano ku isi. Hanyuma turasoma Qu'un nouveau ciel, yuko ijuru rishasha une nouvelle terre n'isi nshasha viendront. bizoza. Dieu Imana a un plan. irafise umugambi w'agakiza. Le temps a commencé. Igihe cyaratanguye Le temps, kandi igihe kizohera. l'éternité, Ibihe bidashira jamais commencé, ntibyigeze bitangura finira kandi jamais. ntibizigera bihera. Notre tâche Igikorwa cacu est de montrer ni ukwerekana de l'écriture, dufatiye mu byanditswe byera, à partir des Saintes Écritures, dufatiye mu byanditswe byera effectivement, yuko ubu twashitse ku iherezo ry'ibihe, ku iherezo ry'igihe c'ubuntu, celui-ci kandi est la dernière époque. iki nico gihe ca nyuma imbere yuko Jésus-Christ, umwami Yesu Kristo agaruka. et que le Seigneur Kandi umwami achève son œuvre aheraheza igikorwa ciwe co gucungurwa
et que hanyuma ku bw'ubuntu nous assisterons, tuzobona nous vivrons tuzobibamwo cet achèvement tuzoba nk'uko kurangizwa kandi à la promesse turizera ku isezerano iryo umwami laissée. yadusigiye Je m'en vais ngo ndagiye kubategurira ikibanza et je reviens vous prendre nzogaruka kubajana iwanje hamwe nanje kugira ngo aho ndi vous y soyez aussi. namwe abariho muba. Dans la parole d'introduction, mu ijambo ryatanguje nous avons particulièrement mu buryo bwiharije twumvise hashimikwa ku ijambo ryavugishijwe, et nous avons kandi effectivement trois aspects particuliers dufise ibice bitatu bidasanzwe prédication. mu butumwa. Par Ku ruhande rumwe la partie harimwo prophétique, igice c'ubuhanuzi byavugishijwe, hanyuma hakaza igice c'inyigisho, hanyuma hakaza n'igice c'ivugabutumwa. voulons Kandi turashaka yuko bose tous ceux qui abumva ijambo ry'Imana ubu kandi bakaryizera vivent réellement babe mu by'ukuri mu kwitegura kwabo pour le jour kubwo umunsi w'ubwiza wo kugaruka Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. Et nous allons Rero turagiye gusoma imirongo imwe ya Bibiliya, en particulier na cyane cyane l'essentiel ibintu nyamukuru, ikintu nyamukuru que nous avons été prédestinés cy'uko twatoranijwe dutoranywa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana la gloire de ngo Dieu. tubone ubwiza bw'Imana, Nous avons reçu tukaburonka l'établissement dans tukaronka ugushigwa mu kibanza c'abana a fait des enfants de Dieu, Imana yagize abana à partir des enfants des hommes, b'Imana ibakuye mu bana b'abantu. donc d'enfants d'hommes. Ni kuvuga abana b'abantu yabagize abana b'Imana ikaduha ubugingo budashira. Lisons maintenant que Reka ubu rero dusome imirongo imwe ya Bibiliya ku bijyanye n'ijambo iryo muri datakera yamaze kudusomera. s'il te plaît. Nous lisons Turasoma de Romains, muri Roma premier chapitre, igice ca mbere versets 1 et 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma ba mbere igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Moi, Paul, Paulo, serviteur du Christ, umugurano wa Yesu Kristo, j'ai été mis à part nahamagariwe mu gifaransa ngo nashyizwe ku ruhande kubw'umuhamagaro, narobanuriwe kuba de Dieu, intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana, envoyé pour annoncer le message ngo du salut de Dieu nahamagariwe ngo mbwe ubutumwa bw'Imana bw'agakiza bw'Imana ubwo yasezeraniye kera mu kanwa k'abo yavugisha mu byanditswe byera. au loué et Oh, hahimbazwe kandi hashimirwe umwami wacu. Ndabasaba prenez chaque parole mufate buri jambo ryose murishire ku mutima, muryizere nk'uko nyine ryanditse, hanyuma mushimire umwami ku bw'ibyo. Paul Paulo pouvait se référer yashobora gufatira ku muhamagaro akavuga ahariho na ryari naho aho uwo muhamagaro yawuhabwa alors qu'il fut établi dans le ministère igihe yashigwa mu gikorwa. et pour quel objectif Mbega yashizweho ku bw'iyo mpamvu. et puis la déclaration Hanyuma qu'il a annoncée ibyo yavuze by'ubwiza, yavuze ubutumwa bw'Imana bw'agakiza mu buryo nyene ubwo Imana yari yarabitangaje kera mu isezerano rya kera ibivugisha abahanuzi bayo bera. Ubwo buryo nyene l'a annoncé. nibwo Paul yabivugamo. Oh, n'est-ce pas? Mbega ibyo si iby'ubushobozi yuko Imana yashoboye mbere ku isezerano rya kera Annoncé gutangaza igasezeranya imbere y'igihe icishije mu bahanuzi, ce qui ikavuga ibintu byose byari bigiye kuzoshika mu isezerano rishasha, kandi ibyo bikaba byari bigize igice cy'umugambi w'agakiza w'Imana. je l'ai déjà dit Naramaze kubivuga dans une émission
kiganiro kimwe mu isezerano rishasha 54 tubonamwo ugusohoza inshuro 54 kw'isezerano rya kera. ce qui ibintu byose était prédit ibyari byaravuzwe imbere y'igihe, guhera ku kuvuka k'umwami à sa montée, gushika ku kuduga au kuduga kwiwe mu ijuru, tout a été prédit. byose byari byaravuzwe imbere y'igihe, bivugwa imbere y'igihe, bivugwa mu isezerano rya kera. Dans le Nouveau Testament, hanyuma mu isezerano rishasha ca dusangamwo 54 passages imirongo 54 muri iyo a été annoncé, ibyari byaravuzwe bigasezeranwa mu isezerano rya kera été confirmé. byaremejwe birasohoza. Donc, rero pas n'importe quel évangile. si ubutumwa bwiza ubwo ari bwo bwose bubonetse, ariko ni ubutumwa bwiza ubwo Imana yari yaravuze imbere y'igihe ibuvugira mu bahanuzi bayo bera. Il n'y en a pas d'autre. nta bundi buhari, C'est pourquoi kandi nicyo gituma isezerano rya kera na rishasha bigahuza neza cyane ijana ku ijana. nous sommes reconnaissants. turashimira cyane umwami Imana. ubu rero Quelques points reka turabe en revenant à la parole ikindi gice mu kugaruka ku ijambo nous lisons ry'intangamarara. turasoma umurongo wa 16 de 2 Pierre 1. wo muri petero wa kabiri 1:16. En effet, nous n'avons pas suivi des femmes habilement conçues lorsque nous vous avons kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye. remercié soit le Seigneur. reka umwami ashimwe. icabona ciboneye, icabona ciyumviye, C'est parce kibona ibyabaye kiriya gihe. nous n'avons pas suivi de fables ngo ntitwakurikiye imigani yaremwe n'akenge, d'interprétation. ibisobanuro canke imigani y'abantu, Nous avons dans ariko son accomplissement mu gusoza kwabyo twabonye et nous vous l'avons annoncé ensuite. iby'Imana, hanyuma tubibatangariza n'imitima yose, tubibwira mwebwe abizera. mubyemere, mubyakire ibyo, kandi mwizere gusa icyo ibyanditswe byera bivuga, kandi nk'uko nyine ibivuga. reka dusome muri petero wa kabiri Le chapitre, igice cya mbere le verset 19. na nyine umurongo wa 19. 2 Pierre chapitre 1. petero wa kabiri 1:19, agace ka mbere k'umurongo wa 19. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole de Dieu. ariko turafise ijambo ryavugishijwe Et vous faites ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima. à une lumière ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza. obscure. Amen. amen. Rendons grâce au Seigneur. reka dushimire umwami. turavuga uyu munsi ijana ku ijana, tukavuga ibi bintu nyene. La parole ijambo ry'ubuhanuzi est la plus ferme. ryarakomejwe kurushiriza. Loué hahimbazwe umwami de ce que yuko prédication ubutumwa des prophètes bw'abahanuzi, puis la confiance hanyuma hakaza ukwemezwa, hakaza n'ubutumwa bw'intumwa, bikagenda bihuza ijana ku ijana. et ça c'est merveilleux. kandi ibyo rero ni byiza cyane kumenya Il n'y a pas une seule yuko contradiction. kugwana cyangwa guhushanyana kubaho mu byanditswe byera, nta gihushane kibamwo, ariko byose bigenda bitondetse mu buryo Imana ishaka, kandi turashobora kubibona tukabitahura, hanyuma tukabishyira ku intahe uyu munsi ngo rirakomejwe, Nous avons aussi ryarakomejwe. mu gihe cyacu les interprétations les plus hariho ibisobanuro bitandukanye,
et les explications. n'ibyo abantu basobanura kuri twebwe dushinga intahe bivuye ku mutima kandi turi abanyakuri kuri twebwe C'est valable pour toujours. kandi bifite agaciro ibihe byose. Ijambo ry'ubuhanuzi Possédons iryo dufise est d'autant plus solide, ngo rirakomeye, ryarakomejwe kuri twebwe, est entré en notre possession. ryinjiye ni ubutunzi bwacu. Twebwe ntiduhaza gusa no kubivuga gusa, Possédons ariko dufise ibintu byose iby'Imana yasezeranije mu ijambo ryayo. héritiers. Turi abaragwa b'Imana kandi turi abaraganwa na Yesu Kristo. Ce n'est pas une théorie. Ibyo si amagambo gusa, ariko ni ibintu by'ukuri by'Imana Et la rédemption kandi n'ugucungurwa, ugucungurwa kwarangiye nous concerne encore, est valable pour kandi ni iby'agaciro kuri twebwe twese uyu munsi, kandi turabyemera tukabyakira mu kwizera ibyo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo, Seigneur mu mwami wacu rédempteur. n'umucunguzi wacu. Nous lisons Turasoma dans 2 Pierre muri Petero 1, hanyine le verset na hanyine umurongo wa 20, 2 Pierre chapitre 1. Petero wa kabiri umurongo wa mbere, igice cya mbere Là, vous devez umurongo wa 20. savoir Irya mbere mukwiye kumenya qu'aucune prophétie ni iri, ni uko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanukwa nk'uko umuntu abyigombera. Amen. Amen. Cela aussi doit être. Ibi nabyo bitegerezwa gushyirwa ku mutima, Et soyons honnêtes. kandi tuvugishe ukuri Dans tous les courants mu chrétiens, mu bintu byose byitwa ibya gikristo, déclaration biblique imvugo za Bibiliya interprétée et barazisobanura bagasubira bakabisobanura, ariko ngo nta buhanuzi na bumwe cyangwa ibyavugijwe mu byanditswe byemerewe yuko bigira uko umuntu abyisobanura uko ashaka. Ariko nk'igihushane nk'uko twabishimitse ko les prophéties ubuhanuzi cyangwa ibyavugishijwe bibona ingene bisohoza, elles n'ont pas besoin ntibikeneye yuko umuntu abisobanura, d'être bitegerezwa kubonwa bikamenyekana biriko birasohoza. Igihe umwami wacu a fait la promesse yatanga isezerano du précurseur, wategerezwa kuza imbere yiwe, une voix retentit dans le désert, ijwi rirumvikana mu bugaragwa frayez le ngo chemin, ca inzira, mucire inzira uhoraho, ou encore mutegure inzira, j'enverrai mon canke ngo nzorungika intumwa yanje imbere yanje kugira ngo itegure inzira yanje. pas besoin Ibyo ntibyari bikeneye ko bisobanurwa. Yesaya we yari yavugishijwe, Maraki nawe yari yavugishijwe, dans le nouveau hanyuma mu isezerano rishasha ubwo buhanuzi réalisé bwaraje burasohoza, bubona confirmation. ukwemezwa kwabwo. Et c'est pourquoi Nico gituma nous devons, dutegerezwa gushimika qu'à notre époque, yuko mu gihe cacu qu'une prophétie nta buhanuzi na bumwe bwo mu byanditswe byera bwemerera ko personnelle, umuntu abwisobanura uko ashaka. Abana by'ukuri b'Imana bazizera minsi yose gusa ijambo ry'Imana ry'ukuri mu mero yaryo y'inkomoko, kandi uko rero niko bazoshika mu gusohoza kw'amasezerano. que notre Dieu, Imana yacu ibishimigwe de ce qu'il a aussi yuko yatanze dans sa parole, mu ijambo ryayo, yatanze amasezerano yumvikana sa deuxième venue, mu kuza kwe kwa kabiri, pour la deuxième venue, kubwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, jusqu'à gushika mbere no kwisezerano ngo ehe ndabarungikira Eliya, le prophète, umuhanuzi cyangwa uwavugishwa nanje, imbere yuko haza umunsi uteye ubwoba uhambaye uhoraho. Uko rero ku iherezo uyu munsi w'agakiza, maintenant, ubu imbere yuko haza umunsi uteye ubwoba
de Dieu, uhambaye w'imana message. ubutumwa bwa bibiliya bwategerezwa kuzanwa. Et lorsque Pierre hanyuma igihe petero soulignait yashimika la parole prophétique, ngo ijambo ry'ubuhanuzi rirakomeje, iryo dufise rirakomeye, bene data na bashiki banje disons la même, tuvuga ibyo bintu nyene uyu munsi d'autant plus ferme pour ngo nous la ryarakomeje kurushiriza. ijambo dufise ryavugishijwe, iryo dufise Seigneur iryo umwami yashatse kurungika umuhanuzi Baptiste, yohani umubatizi est un prophète, yari umuhanuzi, un prophète umuhanuzi yasezeranijwe, kandi nibyo byabaye à notre époque. no mu gihe cyacu. ibyo turabivuga twidegembya kandi mu buryo bwumvikana yuko imana Et sa parole yemeje ijambo ryayo, kandi mu gihe cyacu mwene data Branham était directement mu buryo butumbereye yahawe igikorwa n'imana kugira ngo azane ubutumwa bw'imana, ni kuvuga ngo atugarukane uyu munsi commencement. ku ntango, Car c'est kuko uko ariko byanditswe mu byakozwe n'intumwa gatatu ku bijyanye n'umwami wacu ngo bikwiye yuko ijuru rimwakira gushitsa mu gihe rétablissement cyo gusubizwaho ce que Dieu kw'ibintu byose iby'imana yavuze ivugira mu kanwa prophète. k'abahanuzi bayo bera. Donc, ramener Rero, à l'église du Nouveau Testament. tukagarukanwa ku ishingiro ry'isezerano rishasha. umwami wacu rero aguma mu ijuru gushika aho byose Rétablir, bigarukanwa mu miro yabyo y'ubumana. kandi envoyer imana mu by'ukuri yararungitse muri data Branham imurungika nk'umuhanuzi, comme un théologien, ntiyamurungitse nk'umunyateolojiya un canke umugorozi, ariko prophète yamurungitse nk'umuhanuzi kugira ngo asubize ijambo ry'ubuhanuzi, arisubize ku muco, le chant ku muco w'igiterekw'amatara. kandi turashobora mu buryo bw'inyigisho byose turashobora kubitondeka mu buryo bwa bibiliya, hanyuma tukazana ijambo ry'umwami tukariha abantu b'imana. poursuivons katubandanye gusoma, turasoma de Colossiens mu bikorosayi rimwe, Colossiens 1, abikorosayi rimwe verset 9. umurongo w'icenda. C'est pourquoi, Colossiens 1, verset 9, bikorosayi rimwe umurongo w'icenda, naissance, nicyo gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya remplie, iby'igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'impwemu. inspirée par l'Esprit, inspirée par mu l'Esprit. gifaransa ngo muhumekewe na mpwemu. amen. Ça, c'est aussi notre prière. iri naryo ni ryo sengesho ryacu by'ukuri rivuye ku mutima. Dieu nous fasse imana iduhe kwinjira mu ijambo mu bumenyi bwose butangwa na mpwemu, ce n'est pas la tête, si umutwe mais ariko ni umutima. ni umutima utegerezwa gukorwa ko ugashikirwa, kandi nk'uko abahanuzi était sous l'esprit bari munsi y'uguhumekegwa mu buryo butumbereye kwa mpwemu yera, hanyuma hakaba handitse ku bijyanye n'umwami wacu yuko ngo mpwemu uhoraho ari kuri wewe kandi yagusize, consacré yagushikanye mu gusigwa. niko byari bimeze no ku ntumwa, nabo baruzuzwa mu by'ukuri, bakuzuzwa mpwemu yera, hanyuma mpwemu yera uwo nyene niwe yabarongora akabajyana mu kuri kose. hanyuma Pawulo
nawe imbere y'amaso yiwe yarabona abizera bose agasenga kugira ngo Imana ishobore kuzuza imitima yanyu, kugira ngo ukwizera gukozwe guhumekewe, ubumenyi buhumekewe bukozwe, uguhishurirwa guhumekewe gukozwe, ibyo bintu byose bigakogwa na mwemu w'Imana muri abo bose ubu bumva by'ukuri ijambo ryahishuwe ry'igiciro kandi ryera ry'Imana. Nicyo gituma haranditswe yuko ngo igihe mwemu azoba aje ngo azobarongora abajane mu kuri kose. Yohana 16:13. Kandi ibyo tubamwo ubu ijambo kurindi yuko twebwe twese twahamagariwe gusohoka kuva mu bintu byose by'ibisobanuro, mu byiyumviro byose bya muntu, mu myizerere yose, kugira ngo tugaruke ku ijambo ritunganye ry'Imana, kugira ngo tugaruke ku Mana, tugaruke ku by'Imana yandikishije mu bahanuzi n'intumwa mu isezerano rya kera hamwe na rishasha. Rero isengesho ryacu riba ritumbereye natwe yuko abo bantu bose bumviriza ijambo ry'Imana ubu baronke ubumenyi, baronke uguhishurirwa, baronke no kwizera, ubumenyi buhumekewe na mwemu, bukozwe na mwemu, uguhishurirwa butanzwe na mwemu, ukwizera gukozwe na mwemu, hanyuma uko nyene ibintu byose bigize ibijyanye n'agakizwa k'Imana ubu nyine tubihishurirwe, hanyuma tubigiremo umugabane mu buryo butumbereye twese hamwe mu ishengero. Imana ishimwe yo yagendereye uruganwe rwacu ku bw'ubuntu, hanyuma ikaba yarakoze ibyo yasezeranije. Kandi rero turi abana b'isezerano kandi twizera buri sezerano ryose iryo Imana yatanze mu ijambo ryayo. Turasoma ubu rero mu Bikorosayi igice cya mbere umurongo wa 14. Muri uwo niho dufise ugucungurwa kubw'amaraso yiwe, ngo bisigurwa niko gucungurwa, niko guharigwa ibyaha byacu. Umwami wacu ashimwe. Ntibijanye n'inyigisho gusa, bijanye no kuba umuntu yo kwizera by'ukuri, tukizeresha imitima yacu yose yuko muri Yesu Kristo twaronse ugucungurwa mu buryo bwuzuye, ikigongwe mu buryo bwuzuye, ukuzuzwa mu buryo bwuzuye. Twarabironse kandi mu maraso y'isezerano rishasha ibintu byose byari bituremereye ku bijyanye n'ibyaha bitwerega amakosa, ibicumuro, ibyo twarabikuweho, ko biradukugwa ko turatsindanishirizwa n'ukwizera, nk'aho tutigeze na rimwe dukora icaha, nk'uko twoba tutigeze na rimwe tugira ikintu kimwe kitwagiriza na kimwe. Ibyo bintu byose biri muri kahise biciye ku maraso y'umugazi w'intama. Turashobora rero gusemerera hamwe na Pawulo tukavuga ngo igihe umuntu ari muri Kristo ngo aba ari icaremwe gishasha, aba ari icaremwe gishasha. Ibintu bya kera biba bimaze kurenga, ibintu byose biba bicitse bishasha. Turashima kubw'iyo mirongo nk'iyo yo mu byanditswe, iyo dushobora gushira ku mutima tukizeresha imitima yacu yose, hanyuma muri iyo tugashobora kwisanga tukabyinjiramo. Nimubyakire ndabasabye, mwemere ugucungurwa kwarangiye ku bwanyu. Umwami yarasemereye ku musaraba ngo byose birarangiye.
Que le Seigneur umwami abishimigwe ku bw'ibyo turasoma mu bikorosayi naha nyine 22. mu bikorosayi 1:22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps. none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu ku bw'urupfu yapfuye Présenté devant lui. ngo abashikane imbere yayo muri abera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Amen. Oh, comme Paul Nka Pawulo a pu exprimer yashoboye kuvuga de manière puissante, abivuga mu buryo bw'ubushobozi, avuga ko gucungurwa totale, kuzuye gukwiye été placé de manière irréprochable. kwashyizwe mu buryo ntidutegwa turi imbere y'Imana, Intouchable. ntidukogwako mbere n'ibintu byose byari muri kahise biri muri kahise ntibigihari. Tout ce qui existe Ibintu byose byari biri muri kahise kacu ntibigihari, kahise kacu ntikagihari. ce que Dieu Ibyo gusa Imana yakoze muri Kristo seul cela nibyo byonyene bifise agaciro ku bwacu twebwe nk'abizera, kandi nicyo gituma dushimira umwami wacu ku bw'ibyo. Ndasaba yuko uwo murongo usubira gusomwa, insistant, usomwe tuwushimikako. veillez Mugabe, muwakire, muwemere, mu kwizera. il s'applique à vous. Ukorera kuri mwebwe, ufatiye kuri mwebwe mwemeye mukemera ubutumwa bw'Imana n'umutima wanyu yose. Turasaba gusoma kandi 22 bikorosayi ba mbere ngo none ubu ngo yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu ku bw'urupfu yapfuye Pour vous présenter devant lui, ngo bashikane imbere yayo muri abera irrépréhensible mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. devant lui. Muri imbere yiwe mutagira ico mwogawa. Dites simplement avec Vuga gusa mu kwizera, uvuga ati mwami nkunda, cela, je l'accepte. ibyo ndabyemeye ndabizi, kandi ndagushimira yuko wamenye Ton sang amaraso yawe, et de m'avoir yuko wancunguye, et de me présenter kandi ko ushaka kunshikana imbere atagasembwa ntagira ico ngawa ndi imbere yawe. notre Rédempteur Umucunguzi wacu yaraje aza muri uyu mubiri upfa, aza mu mubiri w'ikinyabyaha, qui a versé son amena amaraso yiwe yera, amaraso yiwe yera kandi y'ubumana. il nous Hano yaraducunguye et a pardonné. kandi yababariye amakosa yacu yose n'ibyaha byacu byose, Pour nous présenter kugira ngo adushire imbere yiwe tudafise ico tugawa, sans reproche. ata gasembwa, tudategwa, turi imbere y'inyonga ziwe, turi abacunguwe, turi nk'abujujwe, turi nk'abababariwe, turi nk'abana b'Imana, kandi turabishima. Nous lisons Turasoma Colossiens 1, abikorosayi ba mbere umurongo wa 15. en effet, il est l'image, Niwe shusho y'Imana itaboneka, le premier-né niwe mfura mu byaremwe byose. Unser Herr und Erlöser, remercié soit Hashimigwe umwami wacu, umwami wacu n'umukiza, kandi muri bose ni umwana w'imfura muri byose, ariko twebwe turi ishengero ry'abana b'imfura, comme cela est écrit. nk'uko ibyo byanditswe mu buryo bwumvikana mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 22. Lui, Uyo umwana w'imfura mis muri bene se benshi, natwe twaronse uburenganzira bw'umwana w'imfura, natwe turi de nous twavutse ubwa kabiri,
Que le Seigneur, umwami notre Dieu, imana yacu soit ibyo abishimigwe. notre Seigneur umwami wacu n'a pas seulement dit ntiyavuze gusa ngo que vous naissiez, birakwiye yuko muvuga ubwa kabiri, vous ne verrez atari uku le royaume nimubona de Dieu. ubwami bw'imana. ubutumwa bwiza bwa yohana 3:3, ariko we nyine yaragabye kugira ngo dushobore kuvuka by'ukuri, tuvuke ubwa kabiri, tuvuge ubwa kabiri, kandi ibyo biciye ku rubuto rutabora rw'ijambo ry'imana, kandi biciye no kuri mpwemu yera. Il en a été de même pour notre Rédempteur niko byagenze no ku mucunguzi wacu, ijambo fait chair, ryambaye umubiri, et il est venu à nous comme le araza kuri twebwe nk'umwana w'imfura. ubwo nyene aca aduha uburenganzira bw'umwana w'imfura, aduha uburenganzira bw'umwana w'imfura ku buryo bw'uko twitwa bene se biwe. que notre Rédempteur soit. umucunguzi wacu abishimigwe. S'il vous plaît, bien-aimés, bakundwa bene data na bashiki banje, ndabasaba mubyemere, ni ibintu byakozwe n'imana, ni ibintu bihari bigaragara by'imana. dushimire umwami n'imitima yacu yose ku bw'ibyo. nous lisons turasoma de Romains, mu baroma le chapitre 8, igice cy'umunani le verset 29. umurongo wa 29. Romains 8, abaroma 8 umurongo wa 29. connu d'avance, kuko we yamenye kera, il les a aussi destinés yabatoranirije kera à être semblables à l'image, gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, afin que kugira ngo abe imfura, kugira ngo uyo abe imfura muri bene se benshi. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu mbega imana yokora ikindi kihe kirenze ibi? le dit encore une fois. kandi ndabivuga irindi shimitse, Relisez musubiremo gusoma mwese, ndabasaba musome iyi mirongo ya Bibiliya, musome kuyisoma. il est vrai que nibyo comment ainsi by'ukuri, ni uku nyine bimeze, ni uku nyine nous avons bimeze, été prédestinés yuko twatoranijwe à être façonnés gukorwa, gushushanywa mu ishusho y'umwana w'imana. que nos corps imibiri yacu ipfa seront même changés, izohindurwa, que nous serons avec lui tuzobana nawe mu bwiza toute l'éternité, mu bihe byose bihoraho. que nous ne nous souviendrons plus ntituzosubira kwibuka ibintu byabaye hano ku isi mais seulement gusa, tuzokwibuka iby'Imana yakoze, ibyo yadukoreye. et répétons-le, reka tubisubiremwo l'avons lu, nk'uko twabisomye, car ceux qu'il a die hat auch dazu connus d'avance kuko abo yamenye kera yabageneye kera kuba gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, in der Auferstehung geschehen. et cela se fera kandi ibyo bizokoreka ku buzuko, ibyo bizoba ku buzuko. Remercions le Seigneur. dushimire umwami imana yacu ku bw'ibyo Tout nous a été dit dans cette byose twabibwiwe muri ijambo ryera ry'igiciro, non seulement du retour de so kugaruka gusa kwa Kristo, mais aussi concernant ariko n'ibijyanye n'ibizoba imbere y'igihe, après n'ibizoba inyuma igihe umwami azoba yagarutse. que les morts ko abapfuye muri Kristo ressusciteront, bazozuka, nibo bazobanza kuzuka, hanyuma twebwe abazima nous serons changés tuzohindurwa mu kanya gato nk'aho kubita urugohe, kandi tuzozamurwa tuje ku mwami ku bicu. abititsiko ba mbere 4:14 gushika kuri 16 na 17. dushimire umwami kubwo umugambi wo gucungura, kandi nk'uko beje kubivuga, il y a
différentes choses hariho ibintu bitandukanye biba mu buryo bubafu n'ibumoso à notre temps. mbere no mu gihe cyacu turabona yuko C'est la fin. yuko ni iherezo ry'ibihe kandi ibi bintu byose umwami wacu yavuze imbere y'igihe mu ijambo ryiwe na cyane cyane muri Mateyo 24 turabona yuko ibyo bintu byose biba bidukikije, haba intambara, haba amapfa canke za nyamugigima, ibihe bigoye bizimvye bigoye, ibintu byose bikaba bidukikije. La perplexité. Ukuzazanirwa biri ngaho, abantu benshi ubu mbere nta n'ibyizigiro bagifise. Ce sont des circonstances. Ni ibintu bya kabiri, ni ibintu biba bya kabiri, biba mu bihe La fin. by'iherezo imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko hategerezwa kuba kugira ngo ijambo ry'umwami wacu rishobore gusohoza, ngo igihe muzobona ko ibintu byose bishika, ndetse muri Luka 21:28 ngo muraramure imitwe yanyu igihe mubonye ko ibyo bintu biko birashika, kuko ngo turazi yuko ugucurwa kwacu kuri hafi. Igihe tubona ibintu bisohoza, rero Imana igurura amaso yacu, igurura amatwi yacu, yugurure ugutahura kwacu. Hanyuma bijanye nubwo meze nk'uko bijanye n'ikintu nyamukuru muri Matayo 24 ibibazo bitatu byari byabajijwe bibazwa umwami ngo ni ryari hazoshika yuko urusengero rutazosigarana ibuye riri ku rindi, ni ryari mbega ni ryari ku bijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo, ni ryari no mu bijyanye n'umuhero w'isi. Ni 30 ya mbere itangwa muri Matayo 24 murashobora kubisoma. Umwami yishuye ivyo bibazo byose. Ikintu nyamukuru kuri twebwe carashimitswe ko n'umwami wacu ubwiwe ku murongo wa 14 ahanditse muri Matayo 24 ngo ubutumwa bwiza, ngo ubutumwa bw'Imana bw'agakiza, ubutumwa bw'Imana bw'agakiza buzovugwa mu mahanga yose nk'icabona, hanyuma hazoca haza iherezo. Mwebwe mwese aho ni muri Matayo 24:14, mwebwe mwese mwizera ubutumwa bw'igihe c'iherezo, mukaba mwarumvise havugwa ubukozi bwa Data Branham, ingene Imana yamuhishuriye ijambo n'igikorwa ico yari afise, ubukozi yari afise, n'ingene umwami mu butumwa bushika nk'igihumbi bwiwe umwami yemeza ijambo, agakiza bariko bararimbuka, akabohora abari baboshwe, agakiza abagwaye. Kandi ibyo mu minsi yacu ijambo ry'Imana ryaremejwe mu bice byose, mu mwembu, mu mutima no mu mubiri. Iby'umwami wacu yavuze muri Yohana 14:12, ibyo bintu by'ukuri byarasohoje, bisohoza muri urungano rwacu, aho ngo ibikorwa ibyo nkora namwe muzobikora, mbere mukore n'ibirengeye kuko ngo ngiye kwa Data. Yohana 14:12. Ibyo bintu byose byarabaye mu gihe cyacu, kandi ndashimira umwami Imana yuko mu myaka 10 yose nabonye icabona ciboneye kikiyumvira ku bijanye n'ubukozi ubwo Imana yari yarahaye mwene Data Branham. Byose nabibayemwo jewe nyine uko nari mpari, kandi ndashimira umwami Imana yuko yampaye ubuntu. Ariko neza nyene ibyo twashimitse ko ubu ubutumwa bw'agakiza bw'Imana mu nkomoko yabwo, inyigisho yose ya Bibiliya ku bijanye n'ubumana, ku mubatizo w'amazi, ku ngaburo yera,
sur la chute de l'homme kugwa k'umuntu imana ibyo bintu byose yarabihishuye dans la Bible. muri bibiliya mu buryo bwa bibiliya kandi muri taburanamu reka tubivuge mu buryo bwumvikana Un théologien. ntiyari umunyateolojiya wiga ibya bibiliya ntiyari umugorozi C'était un homme. yari umuntu arungitswe n'imana muri runo rugano rwacu kandi imana yari yarasezanije umuhanuzi muri bibiliya rero uwo yari uwo muhanuzi nyene uwo yategerezwa kuza agaseruka kugira ngo azane ubutumwa imbere y'uko kristo agaruka kandi ubu rero dufise amahirwe ahambaye yo gutanga mu buryo bwa bibiliya tugatanga ibintu byose ibyo imana mu buryo bushasha yaduhaye ku bw'ubuntu kandi biciye ku bukozi bwa mwene data Branham. Ce que les Ibintu byose abahanuzi bavuze mu isano rya kera, ibintu byose intumwa zavuze mu isano rishasha, l'enseignement kandi n'inyigisho y'intumwa est remis yaragarukanywe ishyirwa ku muco yasubijwe le champ de ku giterekwa matara. Imaginez Mwiyumvire tout ce qui se fait, ibintu byose bikoreka mu byitwa ibya gikristo, on y trempe ba la main bajobeka intoke mu mazi trois fois bakaca yakoresha bakaca bashira ku gahanga kayoya gatatu. Nimwumvirize, umubatizo thème de l'esprit n'umubatizo wa mpwemu vont de pair. birajana, umubatizo w'amazi n'umubatizo wa mpwemu birajana. Nicyo gituma umwami wacu yaravuze mu iteko ry'ivugabutumwa, yaravuga ngo uwizera akabatizwa ngo azokizwa ngo utazizera nawe azotsindwa n'urubanza. Mariko 16:16. Hanyuma haca haza ubutumwa bwa mbere bwa Petero muri byakozwe n'intumwa 2 ngo nimwihane mwese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, Et cela comme kandi ibyo bibe nko kwemezwa kw'ikigongwe c'ibyaha wabaye mu guharirwa kwawe kw'ibyaha byawe. Ibyakozwe n'umwaka 2:38. Ibyo birajana mu bisanzwe, murabibona birajana, ariko ibintu byose abantu barabihinduye n'ubundi butumwa bwiza ubundi bavuga ubu. Kandi Pawulo yahawe igikorwa n'Imana, yategerezwa kuvuga muri Galatiya 1 akavuga ngo uvuga ubundi butumwa bwiza aba ari munsi y'umuvumo. Abigalatiya 1:8. Ndabasaba musome ibyo byanditswe. Mana yanje, mbega uyu munsi twovuga iki? bose batangaza ubutumwa bwabo bwiza bwabo, inyigisho zabo nyene, ibisobanuro byabo, ibyo batura ko bizera. d'où le sérieux Mbega ugushimika ko kugabishwa ko kwemera no kuronka ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, à savoir celui qui croit. nibyo ngo uwunyizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Donc il s'agit toujours de revenir Imisi yose bijyanye no kugaruka, ni kugaruka ku byanditswe bivuga neza no mu mvugo ibyo bintu byavugiwemo. Reka dusome ijambo dans Matthieu muri Matayo 12 verset 50. umurongo wa 50. Matthieu 12. Matayo 12 umurongo wa 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma soeur et ma mère. Remerciez soit le Seigneur. Umwami abishimigwe. Matayo 12:50. Umuntu akora kugomba kwa data wo mu ijuru niwe Ma soeur. murumuna wanje, niwe mushikanje, niwe mama. En effet, Turasenga tukavuga ngo ukugomba kwawe gukoreke, siko tuvuga ngo ukugomba kwawe gukoreke mu isi nk'uko gukoreka mu ijuru. Ariko ndabasaba pas de prier. ntimuhaze gusa no gusenga uko gusa ngo muvuge ngo, ariko mushire n'ikiganza ku mutima, Prier direct. musenge mu buryo butumbereye, von Gott und vor Gott Et geleitet. conduit Mein par Dieu et devant Dieu. murongowe n'Imana, muri imbere y'Imana, muvuga ati Mana yanje, Volonté. ukugomba kwawe gukoreke mu buzima bwanje. Est-ce que cela c'est notre Mbega icyo nicyo cyifuzo cyacu kivuye ku mutima, kuko ni ukora ukugomba kw'Imana gusa
niwe azoguma ahagaze imbere y'Imana akaguma. Reka rero dushimire umwami kubwo ijambo ryiwe kandi ryera ryiwe. Dushimire umwami yuko tubaye mu gihe cyo guhamagagwa gusohoka gushika ku ruhande, kwitandukanya kw'ibyo Imana ihamagara mu ndimi zose, mu bihugu byose, mu madini yose. Imana uyu munsi irahamagara ngo basohoke mu madini yose, bagaruke ku ijambo ryayo, bave mu bisobanuro, bagaruke kuri yo, bagaruke ku kwizera kumwe kwatanzwe gugahabwa abizera rimwe risa. Turafise mbega irindi jambo turasoma mu Bikolosayi 1 umurongo wa 18. Bikolosayi 1:18. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri byose, agira ikibanza ca mbere mu bintu byose, n'uwa mbere. Turashobora kuvuga amen na haleluya kuri ibyo. Imana niyo kwizigirwa. Twaronse kandi twemera ijambo ryiwe hamwe n'igikorwa mu buryo bwuzuye cyo gucungurwa, kandi turashimira umwami ko atwemerera ko dusenga mu mpwemu no mu kuri. Ndasaba kugira ngo bose basome Mariko 7:7. Ndasaba bisomwe ubu Mariko 7:7. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu, inyigisho zabo ni ibyagezwe by'abantu. Aha rero tugeze ku ndunduro. Ibi rero birababaza, ariko umwami yarabivuze. Aha rero nta muntu umwe akugwamo ngo bansengera ubusa. Basengera ubusa, mu busa n'ubusa n'iby'ubusa, kubera yuko ngo bagize amategeko y'abantu, bayagira inyigisho zabo. Ibyo rero bishika si ku madini yose gusa, ku myaturire yose gusa, ariko bifatira ku bizera bose. Bagize inyigisho yabo bwite bose, bagize inyigisho yabo bwite bakayitangaza, bakayivuga, kandi bose bakavuga ngo data wacu, ariko amasengesho n'ay'ubusa nk'uko umwami yabivuze ngo ni bansengera ubusa, kubera ko bagize amategeko y'abantu, bayagira inyigisho zabo. Bafise inyigisho ari ibyagezwe n'abantu. Kandi reka duheze n'imvugo ikomeye y'umwami wacu: abasenga by'ukuri uyu bose bazosenga Imana gusa mu mpwemu no mu kuri. Atari mu nyigisho izo ubwabo bikoreye biremeye n'imyizerere ubwabo bizaniye. Oya kandi oya, ni mu busa, ni iby'ubusa, niko umwami nyine yivugiye. Kandi ibyo biradushikako. Nimba umwami, ntimubifate nabi, ariko nimba umwami atekereza kubwira amashengero yose, akabwira amashengero yose yivuga ko ari ya Gikristo ngo ni mu by'ubusa, ni iby'ubusa, rero nibiki bizoba rero? Oya, Imana itugirire ubuntu kugira ngo dufate buri jambo ryose ry'Imana, turifate nka nkama, kugira ngo turibone bisoza muri twebwe, dusoza ibintu byose twumvise bisoze muri twebwe. Muri Petero 2:1 ijambo ryatanguje, hanyuma hamwe n'indi mirongo yose ya Bibiliya, iyo twihweje kugira ngo mu buryo bw'ukuri dushobore gusenga mu mpwemu y'Imana no mu kuri kw'Imana,
kw'ijambo kugira ngo amasengesho yacu ashobore gushikanwa ku ntebe y'ubuntu. Uyo Imana Imana imwe yonyene ihabwe icubahiro n'amashimwe. Mwese muhezagirwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya, amen. De savoir, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à moi. Il a déchiré, effacé la lettre de condamnation. Qu'il soit tout et mon Ambere byose muri byose, hafi ya Yesu, la présence de Jésus, imbere ya Yesu, l'air du ciel, ici sur haba ari nk'ijuru hano ku isi. quand nous passons des heures, Igihe tumaze amasaha turi imbere yiwe la prière, mu isengesho, proche de ton cœur, ô Sauveur, hafi y'umutima wawe Mukiza, ta présence, imbere yawe, soit ma solution. aho niho nyishu yanje umunsi ku yundi. D'être entièrement donné et consacré. Ndakwihe nishikane mu buryo bwuzuye ico shika cose Dans la présence imbere de Jésus, ya Yesu, imbere ya Yesu nyene. c'est l'air du ciel. Ni nk'ijuru hano ku isi. Quand nous passons des heures de prière, Igihe tumaze amasaha mu masengesho sa face, turi imbere yiwe, ô toi, o wewe mon bien-aimé Sauveur, Mukiza nkunda, délivre-moi umbohore de mon moi, unkureko kajewe, pour que kugira ngo mes actions, ibikorwa byanje désirs, n'ibyifuzo byanje bimurike, byerekane kamere kawe, byerekane ubuzima bwawe. présence de Jésus, Imbere ya Yesu, dans la présence de Jésus, imbere ya Yesu c'est l'air du ciel, ni bisa n'ijuru mbere hano, c'est le ciel sur terre. riba ari ijuru hano ku isi. Quand nous passons des heures Igihe tumaze amasaha devant sa face, dusenga turi imbere yiwe,